Muy buenos días, amados Mwaramutse neza amigos y bakundwa hermanos inshuti zanje presentes na bene aquí data muri ngaha en Azul, aha Argentina. muri Azur Es para Argentine. mí una bendición y privilegio grande Kuri jewe estar n'umugisha con kandi ustedes n'ihirwe rikomeye para compartir kuba ndi kumwe con namwe ustedes en esta ocasión kugira ngo muri aka kanya unos momentos de compañerismo dusangire umwanya wo kuyaga alrededor de la palabra de Dios y su programa ku ijambo ry'Imana, tuyage no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe cy'iherezo, y bajo el tema el misterio kandi tuvuge ku cigwa cyitwa ibanga rya jambo yahoranye n'Imana kandi akaba ari Imana. Nicyo gituma tugomba gusoma muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya mbere umurongo wa mbere ukabandanya ahatubwira hati ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe, mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana, ni ukuvuga Yohana Umubatizi. Uwo yazanywe no kuba igishinga ntahe, ngo ashingire intahe umucyo kugira ngo bose bizere ku bwiwe. Uwo si we wa mucyo, ariko kwari ugushingira intahe umucyo, umucyo w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Nibo batavyawe n'amaraso, canke no kwifuza k'umubiri, canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Kandi uwo jambo yihaye umubiri, abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Ese Imana yoha umugisha ubugingo bwacu bicishije mu ijambo ryayo, ikanatwemerera kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ibanga rya jambo yahoranye n'Imana, kandi akaba yari Imana, kandi abandanya kuba ari Imana. Niryo tugira tuvuge, ibanga rya jambo yahoranye n'Imana, kandi akaba ari Imana. Iyo niryo banga rihambaye cyane riri muri Bibiliya. Kandi igihe yiha umubiri mu myaka 2000 iheze, twamumenye ku izina rya Yesu. Kandi iryo ryabaye ibanga ry'ukuza kwa mbere kwa Kristo. Kwabaye ukuza kwa jambo uwahoranye n'Imana, kandi akaba yari Imana, akabandanya n'ubu ari Imana. Kandi Pawulo Mutagatifu muri Timoteyo wa mbere ikigabane cya 3 umurongo wa 15 aratubwira ati, ntawuhakana yuko ibanga ryo kubaha Imana ridahambaye cyane. Ntawuhakana ko ibanga ryo kubaha Imana ridahambaye cyane. Imana yarerekanywe, yaragaragaye ifise umubiri. Imana jambo
yaragaragariye mu mubiri kandi twamumenye ku izina rya Yesu ari we yakoze igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Nuko rero nimurabe igituma jambo yihaye umubiri, nimurabe igituma Imana yaje igaragariye mu mubiri w'umuntu mu myaka 2000 iheze mu gitwikirizo cy'umubiri witwa Yesu. Aricyo icyo gitwikirizo cy'umubiri yari umwubatsi, umusore asanzwe w'umubaji w'i Nazareti, ariko yari yavukiye i Betelehemu y'i Yudaya. Kubera ko Mariya yakomoka mu mwami Dawidi na Yosefu nawe nyene yakomoka mu mwami Dawidi, muri rusansuma canke iyandikwa ry'abantu bose iry'umwami yari yategetse ko ryokogwa, bose bategerezwa kuja mu gisagara cyavukamwo ababavyaye. Rero Yosefu na Mariya bategerezwa kuja i Betelehemu y'i Yudaya, kuko abavyeyi babo ababavyaye Dawidi na Isayi nawe nyene bari abo muri ico kibanza. Rero murabona ingene Yosefu na Mariya ari abo mu nzu ya Dawidi, nabo mu muryango wa Dawidi, uwo muryango wa cami. Kandi ico nico gituma bategerejwe kuja i Betelehemu y'i Yudaya, kandi kubera ko vyose bikoraniriza hamwe kuzana ivyiza, kuko Mesiya yategerezwa kuvukira i Betelehemu y'i Yudaya. Hageze ko avuka, haragera acavukira hehe? I Betelehemu y'i Yudaya. Rero aya masezerano yose yari yaravuzwe yo mu kuza kwa mbere kwa Mesiya yashikirijwe muri Yesu w'i Nazareti, kandi ico nico gituma aboneka ko ari we Mesiya w'ukuri yategerezwa kuza muri ico gihe kugira ngo akore igikorwa cyo gucungura abantu ku musaraba i Karuvariyo. Mbega none vyagenze gute ngo umuntu yashikirijwemwo ubu buvugishwa bwose yankwe n'ihanga ry'Abaheburayo? Kandi ubuvugishwa bwaranavuga ko abubatsi, ni ukuvuga umuherezi mukuru n'abarongozi bo mu idini bo mu nama y'abashingantahe, mu nama nkuru y'abanyekombe, kubera ko ari bo bari abubatsi bo mu buryo bw'impwemu b'ihanga ry'Abaheburayo, kubera ko ari bo bari bajejwe ico gikorwa. Murabona, abubatsi baranse Mesiya, baranse ibuye riruta yandi ibuye rigumye imfuruka. Ibuye abubatsi banse niryo ryahindutse irigumye imfuruka. Murabona, ibuye rikuru, umuntu ngirakamaro mukuru mu ihanga ry'Abaheburayo, murazi uwo ari we? Ni Mesiya. Kandi iryo buye bararyanse mu kuza kwaryo kwa mbere. Rero abubatsi nk'uko biri mu buvugishwa nibo bari kwanka iryo buye, ni ukuvuga yuko batari gushobora gukwepa ngo bahunge. Abanse iryo buye, abarongozi b'amadini ntibari gushobora kubihunga, kuko n'ubuvugishwa bwavuga yuko aribo bari kuzomwanka. Bibiliya yonyine ubwayo yavuga ko aribo bari kuzomwanka, kandi iyo hari ikintu gitegerezwa kuba, nuko bikaba vyaravuzwe, vyarahanuwe ko abantu bazokwanka ikintu Imana izorungika. Nuko mu burongozi buri imbere y'abantu canke uburongozi bw'igihugu kizokwanka umugisha w'Imana, habamwo abarongozi b'impumyi batazotahura bagaheza bakanka uwo mugisha. Ni ukuvuga yuko hadashobora kuba abarongozi baronka ububasha bwo kubona neza no gutahura neza, ahubwo haba abarongozi babura uguhishurirwa kuvuye ku Mana, bakaronka gusa ubumenyi bwo mu buryo bw'ubwenge bwo kumenya ijambo ry'Imana, ariko ntibaronka uguhishurirwa kuvuye ku Mana. Kandi mu yandi majambo baba impumyi.
urugero rwose rw'ubwenge boba bafise, impamyabushobozi zose mu by'iyobokamana boba bafise, baba ari impumyi. Ni ukuri rero nimurabe mu gihe cya Yesu, umuherezi mukuru ntiyizeye ko Yesu yari Mesiya, yaramwanze, avuga ko arogose. Igihe umuherezi mukuru nyene yaramubajije ati nimba uri Kristo nubitubwire, ureke gutera imitima yacu kujuragira. Ariko ni kubera iki yashaka ko Yesu abivuga, yagomba kumutsindisha. Yesu aramubwira ati narabibabwiye kera ntimwavyemera, uhereye ubu muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha bw'Imana. Nuko araheza amubwira ibyo bintu byose. Umuherezi mukuru aho yovuze ati mu by'ukuri uri umwana w'Imana, yavuze ati urarogose. Ati vyavuze no kurogota, yitantamurira ko impuzu ziwe, kandi ntiyari gutegereza kwitaburira ko impuzu aho yararenze ijambo ry'Imana, kandi yarenze n'ijambo ry'Imana yanka kuryumvira mu kwanka Mesiya. Nuko rero nimwitegereze umuntu w'umunyabwenge cyane, w'incabwenge ikomeye, umuherezi mukuru yabaye impumyi ku gushyitswa kukuza kwa mbere kwa Kristo. Umuherezi mukuru wo mu idini ry'Abaheburayo, ariryo dini ryari rifise isezerano ryo kuza kwa mbere kwa Kristo. Ku munsi w'iherezo, mu kuza kwa kabiri kwa Kristo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo niryo rifise isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi ihanga ry'Abaheburayo bazobona kuza kwa kabiri kwa Kristo, bakubonere hagati mu ishengero ry'abanyamahanga. Ariko mbega abarongozi bahambaye bo mu iyobokamana rya Gikristo mu gihe cy'iherezo bazomenya ugushyitswa kw'iryo sezerano, canke bazomera nk'uko babaye abarongozi bakomeye bo mu idini ryo mu Baheburayo, ushizemwo n'umuherezi mukuru wo mu gihe cyabo. Abo bari impumyi ku kuza kwa mbere kwa Kristo. Rero ubu turiko turaba mu gihe cy'iherezo, igihe aho nk'uko mu myaka 2000 iheze ijambo yahoranye n'Imana akaba yari Imana, nk'uko yihaye umubiri akaba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo mu gitwikirizo cy'umubiri witwa Yesu. Umusore w'umwubatsi, umubaji asanzwe w'i Nazareti. Rero nimurabe hariya ntibabimenye. Ku munsi w'iherezo naho turafise isezerano ryo kuza kwa jambo agarutse bundi bushasha. Mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'19, aha turafise isezerano ryo kuza kwa jambo ku munsi w'iherezo, kandi ivyo ni ingirakamaro cyane, kuko ku munsi w'iherezo ibiremwa abantu bazoba bariko baba mu gihe kibangabanganywe, kimeze nk'uko cyari kimeze igihe cy'ukuza kwa mbere kwa Kristo. Mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 19 umurongo wa 11 kabandanya haravuga hati, mbona ijuru ryuguruye kandi mbona ifarasi y'igitare uyivyagiye ko yitwa Mwizigirwa, irindi ni Munyakuri, aca amateka akagwana intambara mu bugororotsi, inyonga ziwe ni imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afite izina ryanditswe ntawe urizi atari we wenyene, yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Iri ni isezerano ry'ukuza k'umwami muri iki gihe cy'iherezo, ni isezerano ry'ukuza kwa Jambo uwahoranye n'Imana akaba yari Imana, ni isezerano ry'ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho aje ku munsi w'iherezo. Nuko ubu naho nimurabe ibyo Revera William Branham avuga ku rupapuro rw'166 mu gitabo cy'imirongo, n'ibyo avuga ku bijanye n'uyu agendera ku ifarasi yera,
ari we ku munsi w'iherezo azoba ari ku isi. Urupapuro rw'136 akarongo ka 1485 aravuga ati, jewe rero nari intanguye gusaza cyane, ndiyumvira nti mbega hazoba irindi kanguro nzobona ikindi gihe. Kandi mwibuke gusa, iburengerazuba hazova ugendera ku ifarasi yera. Azova he? Iburengerazuba. Kandi iburengerazuba ni umugabane kontina ya Amerika. Kandi mu gice cy'amajyaruguru cy'iburengerazuba harashyikirijwe igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga. Imana yari igaragaje biciye mu nteguza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Mu gice cy'amajyaruguru cy'iburengerazuba, no kuvuga muri Amerika ya ruguru. Ubu rero hasigaye gusa Amerika yo hagati, Amerika y'epfo na Karayibe, kugira ngo habere ukuza uyu agendera ku iyi farasi yera mu kugaragara kwa nyuma kwa Yesu Kristo agaragariye mu ishengero ryiwe. Ati iburengerazuba hazova ugendera ku ifarasi yera. Tuzokongera guca muri iyi nzira iyindi nshuro. Ivyo nivyo vuba cyane nk'uko tuvyiteguriye. Murabona, ni isezerano. Nimba ari isezerano ritegezwa kuba riri muri Bibiliya, kandi ni isezerano ryo mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'19. Ugendera ku ifarasi yera aza, mu kanwa kiwe hakavamo inkota ikarishe. Kandi uwo aza ku munsi w'iherezo, no kuza kwa jambo kuri mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'19, no kuza kugendera ku ifarasi yera aza avuye hehe? Iburengerazuba. Mu burengero ni mu mugabane kontina ya Amerika. Kandi mu gice cy'amaja hagati n'amajepfo na Karayibe, nicyo gice kitigeze gishyikirizwamwo ibihe by'ishengero, kandi icyo nicyo gice uyu agendera ku ifarasi azogaragariramo. Niho ijambo rizoba rigaragariye ku munsi w'iherezo. Kandi ni kubera iki haba iburengerazuba? Kuko Kristo ariko arubaka ingoro yo mu buryo bw'impwemu, ariryo shengero ryiwe. Kandi mu ngoro ifadika isanzwe yubatswe na Salomo no mu ihema ryubatswe na Mose, igice kibanza ngirakamaro cyane cyaba kiri burengerazuba, kandi ico cyari kibanza cyahera cyane. Kandi igihe Mose yegurira ihema Imana, ndetse nk'uko byagenze no mu gihe cyo hanyuma, igihe Salomo yegurira Imana ingoro, ukugaragara kw'Imana kwinjiye mu ngoro, hanyuma Imana ija mu kibanza cyahera cyane, ija ku isanduku y'isezerano ku mutemere wo guhongererako. Kuko mu kibanza cyahera cyane niho hari intebe y'Imana, umutemere wo guhongererako ku isanduku y'isezerano. Aho niho hari kugaragara kw'Imana, kandi aho niho Imana yavugishiriza umuvugishwa Mose, ikamubwira ibintu byose Imana yashaka ko Mose abwira abantu. Icyo nicyo gice ngirakamaro cyane cy'ingoro, aho hari ijambo uwahoranye n'Imana, akaba yari Imana, yari ahari agaragariye mu nkingi y'umuriro. Rero ubu naho mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, Imana yagumye ariko irubaka iyo ngoro. Kristo yagumye ariko arayubaka. Yatanguriye mu buseruko bwo hagati mu gihugu cya Isirayeli, aguma ariko arubaka ingoro yiwe. Turafise ikibanza cyahera, aricyo cyo guhera mu gihe cy'abigishwa kugeza ubu, kiriko kirubakishwa amabuye mazima, ibiremwa abantu. Abizeye Kristo nk'umucunguzi wabo boza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, baronka mpwemu wiwe yera, kandi gutyo bavukiye mu nzu y'Imana, mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kuko ishengero rya Yesu Kristo ni ingoro yo mu buryo bw'impwemu iyo Kristo ariko arubaka.
hemos tenido kandi las 7 etapas o lado de ser twaragize iglesia, las cuales intambuko ndwi corresponden z'ishengero al ry'abanyamahanga arizo horizonte zihwanye del n'ikibanza cyahera cy'iyo ngoro yo Y mu buryo ahora Cristo bw'imwemu. se mueve a la América ubona aho Latina y al Kristo Caribe yimukira muri Amerika para Latine na juntar a sus Karayibe kugira ngo escogidos ahamagare yegeranye abatoranijwe biwe, construir con ellos nuko el lugar akoresheje santísimo, abo yubake ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'imwemu, en donde el verbo, la palabra, aho jambo lleva a cabo ijambo esa obra rirakora icyo y en gikorwa, donde el jinete del kandi aho caballo niho blanco de ugendera ku Apocalipsis ifarasi yera yo mu 19 byahishuriwe Yohana será 19 manifestado azoba agaragariye el día postrero. ku munsi w'iherezo. Leemos lo que dijo el precursor de la Dusome segunda venida de iby'integuza yo Cristo kuza con kwa kabiri relación kwa Kristo yavuze a ese caballo ku bijanye blanco y su jinete. n'iyi farasi yera hamwe n'uwuyigenderako. 256, página 256, Urupapuro rw'amajana abiri na mirongo itanu na gatandatu ahavuga ati ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi azoza agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanueli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Ijambo aje agaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo, uko kuzoba ari kuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'19, kandi azotuzanira imigisha y'Imana. Nicyo gituma ishengero muri iki gihe rigeze mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, aricyo gihe cy'izahabu, igihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'imwemu ya Yesu Kristo, rigeze mu ntambuko ishyikirizwa iburengerazuba. Ishengero riri mu ntambuko ihwanye na Amerika Latine na Karayibe, nk'uko ishengero mu ntango yayo ryari mu ntambuko igenewe kubera mu gihugu cya Isirayeli, hanyuma rija mu ntambuko yo muri Aziya ntoya, hanyuma rija mu ntambuko zitanu zashyikirijwe mu Burayi, hanyuma rija mu ntambuko igira indwi yo muri Amerika ya ruguru. Ubu naho rija mu ntambuko y'igihe cy'ubuye rigumye imfuruka muri Amerika Latine na Karayibe. N'umugambi n'integuro Kristo ariko arakora mu kubakwa kw'ingoro yiwe yo mu buryo bw'imwemu, ingoro igizwe yubatswe n'ibiremwa abantu abizeye Kristo bogeje ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaba bararonse mwemu wiwe yera, kandi gutyo bavukiye mu nzu y'Imana mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo ariyo ngoro yiwe yo mu buryo bw'imwemu. Rero turashobora kubona ko Kristo ariko ararema, ariko arubaka ingoro kugira ngo Imana yibemwo mu mwuzuro wose, ingoro y'Imana, kandi iyo nzu nyene, iyo ngoro ni ingoro ya Dawidi, kuko Imana yari kuzohagurukiza uzokubakira ingoro Dawidi mu ruvyaro rwiwe, kandi ubwo ruvyaro rwiwe n'umubiri w'ibanga wa Kristo ari wo uboneka biciye muri Yesu Kristo, kuko uwo mu buryo bw'umubiri akomoka muri Dawidi, kandi muri uwo muryango w'umwana wa Dawidi Yesu Kristo niho havukira abami n'abaherezi bazoganzanya na Kristo mu nganji y'imyaka 1000 no mu bihe bidashira. Umwana wa Dawidi Salomo mu buryo bw'umubiri yashushanije Yesu Kristo. Rero ubu naho biciye muri Yesu Kristo niho havuka abami n'abaherezi bazoganzanya na Kristo mu nganji y'imyaka 1000 no mu bihe bidashira. Kandi Kristo nk'umwana wa Dawidi ni samuragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi. Umumarayika mukuru Gaburiyeli igihe yiyereka inkumi Mariya yamubwiye ko azovyara umwana w'umuhungu akitwa umwana w'Imana, kandi yamubwiye ko Imana izomuha intebe ya sekuruza Dawidi akaganza ibihe bidashira. Kandi kuri Yesu Kristo niho twebwe dukomoka
biciye mu kuvuka ubugira kabiri. esa casa de ni David o ukuvuga yuko descendencia de iyo David nzu ya Dawidi cyangwa uruvyaro rwa es la Dawidi iglesia del Señor Jesucristo ari que viene ishengero por ry'umwami medio Yesu de Kristo nuestro ariryo amado Señor riza Jesucristo. biciye mu mukundo wacu umwami Yesu Kristo. Vean ustedes Apocalipsis kandi capítulo nimurabe mu byahishuriwe Yohana 5 verso 8 ikigabane cya gatanu umurongo w'umunani ukabandanya haravuga hati amaze kwabira icyo gitabo bya binyabugingo bine n'abakuru 224 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bafise inanga bose n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera baririmba indirimbo nshya bati birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije kuko wishwe ugacungurira Imana mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose wacunguje amaraso yawe ukabahindura ubwami bw'Imana yacu no kuba abaherezi bayo kandi bazoba abami mu isi. nuko rero nimurabe abagizwe abami n'abaherezi abazoganza ku isi n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo umucunguzi wacu. mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 20 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6 haravuga hati mbona intebe z'ubwami mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana nibo batasenze cya gikoko cyangwa igishushanyo cyacu kandi ntibemeye gusigwa ikimenyetso cyacu mu ruhanga cyangwa mu kiganza baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000 abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira kuko ariko kuzuka kwa mbere uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwe kandi n'uwera. urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. rero turashobora kubona ibyo Kristo ariko arakora. we ariko arubaka inzu. iyo ni inzu y'Imana, ingoro yo mu buryo bw'impwemu y'Imana, ishengero ry'umwami Yesu Kristo. kandi abo ni abami n'abaherezi n'abaragwa b'Imana abaraganwa n'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. ibyo Kristo aragwa byose n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo barabiragwa kandi kubera ko Kristo ari samuragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi natwe turabaraganwa nawe. nicyo gituma tuzoganzanya na Kristo kuri uyu mubumbe w'isi mu nganji y'imyaka 1000 kandi ibintu byose byo mu bwami bwo ku isi buzoba buri ku mubumbe w'isi bizoba birongowe biyobowe na Kristo n'abana biwe, bizoba birongowe na Kristo n'ishengero ryiwe. murabona turabami kandi turabaherezi no kuvuga yuko iby'intwaro byose bizoba biri munsi y'uburongozi, munsi y'inganje, munsi y'intwaro ya Kristo n'ishengero ryiwe. mu majambo asesuye ne bizoba birongowe na Kristo hamwe na twebwe kandi kubera ko twagizwe abaherezi n'ibintu byose bifitaniye isano n'iby'iyobokamana bizoba biri munsi y'uburongozi inganje ya Kristo n'ishengero ryiwe, Kristo natwe. kandi isi yose izokuzura ubumenyi bwo kumenya icyubahiro cy'Uhoraho nk'uko amazi abugereye mu kiyaga. kandi uko guhishurirwa no guhishurirwa uko abacunguwe n'amaraso ya Kristo bazoba bafise ku munsi w'iherezo. uguhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, uko guhishurirwa kose ko kuza kwa kabiri kwa Kristo kuzomenyeshwa abantu bose bazoba bariho mu nganje y'imyaka 1000. ni nk'uko uguhishurirwa kose ko kuza kwa mbere kwa Kristo kwagumye kuri ko kuramenyekanishwa muri iyi myaka 2000 imaze guhera uvuye kuri Kristo kugeza ubu.
rero turashobora kubona igituma we aje muri iki gihe cy'iherezo. Ijambo uwaharanye n'Imana akaba ari Imana kandi akazokwama ari Imana ibihe byose. Turashobora kubona igituma aje nk'ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu Byahishuwe 19 muri kino gihe cy'iherezo. Ni kubera ko agira kore igikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, kandi muri icyo gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe abapfuye bizeye Kristo bazozukira mu mibiri ihoraho, natwe abakiriho turi bazima tuzohindurwa. Rero ibanga ryo kuza kwa Jambo mu myaka 2000 iheze, murabona kwabaye ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho aje ari mu mubiri w'umuntu mu gitwikirizo cy'umubiri, ari wo waremewe mu nda ya Mariya, aho Imana yaremeye akaremangingo karimo ubuzima, ariko kagwiriye akaremangingo kajya ku kandi, haraheza habaho gutyo haremwa umubiri wa Yesu. Byari ngombwa ko habaho umubiri waremwe n'Imana, kuko umubiri wose wavukira kuri iyi si wavuka waramaze guhumanywa, kwanduzwa n'icyaha, kandi amaraso y'ibitungwa byatangwa nk'ibimazi bigahererwa Imana ntiyakuraho icyaha, ariko yaragitwikira. Nuko rero Imana mu mwuzuro umwuzuro w'ubumana ntiwari gushobora kuza ngo ugaragarire mu kiremwa muntu. Marayika w'isezerano ntiyari gushobora kwigira umubiri mu mwuzuro wose mu kiremwa muntu, kuko abantu bose bari barandujwe n'icyaha, kandi naho bari barashikaniye Imana ibimazi by'icyaha, amaraso ya biriya bitungwa gusa yari yaratwikiriye icyaha, ariko icyaha cyari kiri ngaho, ariko gitwikiriwe imbere y'amaso y'Imana. Iyo muri icyo gihe amaraso y'igikoko kanaka yari kuba yarashoboye gukuraho icyaha, marayika w'isezerano yari kuza mu mwuzuro wose mu muntu, umuntu atari kuba afise icyaha, ahubwo akaba yejejwe yidegembya atacyaha afise, ibyaha byiwe bidatwikiriwe gusa, ahubwo yarogejwe icyaha cyose n'amaraso y'ikimazi kanaka. Ariko kubera ko hatashobora kuboneka umuntu n'umwe ameze nk'uko, byabaye ngombwa yuko haremwa umubiri uwo ashobora kuzamo agaragaye mu mwuzuro, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Kandi uko niko byagenze. Imana yararemeye uwo mubiri mu nda y'inkumi Mariya, avukira i Betelehemu y'i Yudaya. Nuko hanyuma muri uwo mubiri Imana yarahagaragariye mu mwuzuro wose, kwabaye ukugaragara k'ubumana bugaragariye mu mubiri w'umuntu, ukugaragara kwa Jambo yigize umuntu, kugaragara kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho wahoranye n'Imana akaba yari Imana, agaragariye mu mubiri w'umuntu yambaye umubiri w'inyama, umubiri w'umuntu, kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Mu igihe hatangwa ikimazi cya Kristo, ibyaha by'abari barapfuye ariko bari baratanze ibimazi by'ibitungwa baciye bakugwa ko ivyo vyaha n'amaraso ya Kristo. Nicyo gituma bashoboye kuzukana na Kristo igihe yazuka, kandi guhera ku munsi wa Pentekote ukabandanya, Imana yagumye iriko irarema ubwoko bushasha. Ubwo bwoko biciye mu kwizera Kristo nk'umucunguzi wabo, bakoza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakaronka muhemu wiwe yera. Abo baba batsindanishirijwe nk'abantu batigeze bacumura, kandi Imana irashobora kwigaragaza mu mwuzuro wayo wose, ikigaragariza mu gihe yo yagenye. Irashobora kwigaragariza muri umwe muri abo bacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi irashobora gushitsa isezerano ryose yahaye abantu bayo. Mu gihe cy'iherezo
turabona ko marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, ariyo mana yonyine ubwayo iri mu mubiri wayo wa teofaniya, nk'uko yigaragaje biciye mu ntumwa zo muri buri gihe, muri Pawulo mutagatifu no mu zindi ntumwa, na Revera William Branham ari we yabaye intumwa igira indwi. Muri bo Mpwemu Yera yarahayigaragarije marayika w'isezerano, ariko ntiyigaragaje mu mwuzuro wose. Kandi turabona yuko yavuze biciye muri bo, akavugisha abantu biwe mu kiringo kinini cy'ubuntu. Ku munsi w'iherezo naho, mu gihe cy'ibuye rigumye imfuruka, marayika w'isezerano, mu marayika w'uhoraho, ari we Yesu Kristo wenyine ubwiwe, ari mu mubiri we wa teofaniya, ari kumwe n'umubiri we wa teofaniya, azokwigaragaza biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi azotumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Azoza marayika w'isezerano agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe wo ku munsi w'iherezo, nk'uko yigaragarije mu mubiri w'umuntu mu bamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Yarigaragaje mu gace cyangwa mu mugabane uhwanye na buri gihe. Ku munsi w'iherezo naho azokwigaragariza mu mumarayika ntumwa wiwe, mu rugero, mu mugabane wasezeranye wo ku munsi w'iherezo, azokwigaragaza mu mwuzuro wose. Ariko ibyo bizotangura mu buryo bugenda burakura butera imbere. Kandi Yesu Kristo igihe azoba yamaze gukoresha umumarayika ntumwa wiwe, yamaze kumukoresha mu vyagenywe, ivyategekanijwe vyo muri kino gihe cy'iherezo vyose, igihe bazoba bamaze guhamagarwa no kwegeranywa abatoranijwe bose b'Imana. Hanyuma Yesu Kristo azoraga mu mwuzuro umumarayika ntumwa wiwe, kandi aho Yesu Kristo muri Mpwemu Yera azogaragara mu mwuzuro wose, kandi azoba ariko aravuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, avuga mu mwuzuro wiwe wose, ariko arakora n'ibintu ubwa mbere vyabonekeye gusa muri Yesu no mu bavugishwa biwe. Ariko ibyo byose byaramaze kurengana, byaramaze kuba kahise, kandi ibyo byose ni ishusho n'urugero bishushanya iby'Imana izokora, ibyo marayika w'isezerano azokora muri kino gihe cy'iherezo. Yaraduhaye n'akarorero biciye muri buri mumarayika ntumwa, kandi biciye muri Revera William Branham yaratweretse uburorero buhambaye mu bijanye n'ingene buzoba bumeze ubukozi bwa marayika w'isezerano, ubukozi bwa jambo buzogaragara biciye mu mubiri w'umuntu, biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Yaraduhaye akarorero biciye muri Revera William Branham, kandi gutyo yarateguriye inzira ibintu byose marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho jambo azokora mu kugaragara kwe kwa nyuma, agaragaye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Umumarayika w'umwami Yesu Kristo rero si umwami Yesu Kristo wewe gusa, ni umuntu yacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, azoba ariko araba muri kino gihe cy'iherezo, ariko aba hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi azoba ariko araba igikoresho cya Yesu Kristo, kugira ngo Kristo biciye mu mumarayika wiwe avugisha ishengero ryiwe, arimenyeshe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Gutyo ahamagara yegeranya abatoranijwe biwe muri kino gihe cy'iherezo, kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, Kristo azoba ariko arashitsa ibyo yasezeranye. We yaravuze ati, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Rero biciye mu mumarayika ntumwa wiwe yatumwe arabimenyekanisha, kandi umwami niyo Mana igira impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibe
vuba, ni ukuvuga ibintu bitegerezwa kuba vuba. nimuraba ingene biciye mu mumarayika ntumwa wiwe ariho Kristo muri mwemu yera yigaragariza, akigaragaza biciye mu muntu, kuko buri gihe we yamye akoresha umuntu kugira ngo yigaragaze biciye muri we, aheza avugisha abantu biwe. ubwo nibwo rutonde rw'Imana, kuko uhoraho umwami nta na kimwe azokwigera akora atabanje kwibira akabanga abasabyi biwe abo avugisha. buri gihe azokwama afise umuntu uwo yigaragarizamwo. rero uguhishurirwa kw'Imana, uguhishurirwa kwa jambo, marayika w'isezerano, umumarayika w'uhoraho Yesu Kristo muri mwemu yera biciye mu mumarayika wiwe, niryo banga rizanwa n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. we azazanye uguhishura kwa Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo azoba ariko arihishura biciye mu mumarayika ntumwa wiwe muri kino gihe cy'iherezo. rero uguhishurwa kw'iri banga, uguhishurwa kw'ibanga rya jambo aje ku munsi w'iherezo, aje agendera ku ifarasi yera nk'urubura, n'ibanga ryo kuza kwa marayika w'isezerano agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. ariko mwibuke yuko umumarayika ntumwa wiwe atari umwami Yesu Kristo, we gusa ni igikoresho cya Yesu Kristo, icyo akoresha muri kino gihe cy'iherezo. rero mu nyuma twamaze guhamagarwa no kwegeranywa twese, hakaba hamaze kuzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, igitigiri cy'abagize ishengero rya Yesu Kristo. hanyuma bapfuye bizeye Yesu Kristo bazoca bazukira mu mibiri ihoraho, natwe bariho turi bazima tuzohindurwa. nuko aho tuzoba twamaze kuronka umubiri mushasha, kandi hazobaho kugaragara mu mwuzuro kwa mwemu yera, kugaragara mu mwuzuro kw'Imana igaragariye mu mumarayika wa Yesu Kristo, kandi mu yandi majambo izoba igaragariye mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo biciye muri ubwo bukozi buzoba buriko burakorwa na Kristo marayika w'isezerano, abukorera hagati mu ishengero ryiwe. kandi iryo ni ibanga ryo ku munsi w'iherezo, ariryo ryari kuzohishurirwa ishengero rya Yesu Kristo, bikariha ukwizera uguhishurirwa kurishoboza guhindurwa no kuzamurwa, kugira ngo abarigize bajanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. iri niryo banga ishengero ry'umwami Yesu Kristo rironka. iryo banga rihishuwe muri kino gihe cy'iherezo. abazohindurwa bakanazamurwa nibo bakenera kuronka uguhishurirwa kw'ibanga ryo kuza kwa jambo, ukuza kugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'19. kandi integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze ko ivyo bizoba rukuza kwa jambo, ijambo rije ryambaye umubiri, ryigize umubiri mu muntu. mbega mwabonye ingene ibanga rya jambo wahoranye n'Imana akaba ari Imana, ingene riciye bugufi ryoroshe, ryari riciye bugufi mu myaka 2000 iheze mu kuza kwiwe, agaragariye mu mubiri w'umuntu muri wa mukozi wa mwubatsi yitwa Yesu. kandi rizoba rinaciye bugufi ryiyoroheje muri kino gihe cy'iherezo mu kuza kwa jambo marayika w'isezerano, mu marayika w'uhoraho, ariko arigaragariza mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo. icyo nicyo gituma Yohana intumwa yashatse kumusenga, ariko uwo mumarayika amubwira ko atobikora, amubwira ko yosenga Imana. umumarayika wa Yesu Kristo si umwami Yesu Kristo, naho biciye mu mumarayika wiwe jambo marayika w'isezerano Yesu Kristo muri mwemu yera azoba agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, agaragariye mu mubiri w'umuntu. mbega mwabonye byose ingene vyiyoroheje. rero byose bitangura mu buryo bwiyoroheje buciye bugufi, hanyuma bikagenda biraca mu ntambuko zavyo zitandukanye, kugeza aho Yesu Kristo azoraga mu mwuzuro mu mumarayika ntumwa wiwe,
kandi aho mu yandi majambo hazoca haba no kuragwa mu mwuzuro kw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana muri kino gihe cy'iherezo, abagiye n'abakiriho na twebwe bakiriho turi bazima. Rero turashobora kubona ibanga rya jambo wahoranye n'Imana kandi akaba ari Imana, niwe yambaye umubiri mu myaka 2000 iheze muri Yesu w'i Nazareti, kandi muri kino gihe cy'iherezo azokwambara umubiri agaragarire mu mubiri w'umuntu mu mumarayika ntumwa wiwe. Iryo ni ibanga ryo kuza kwa jambo ku munsi w'iherezo, kandi igihe twese tuzoba twamaze kuronka umubiri mushasha twahinduwe, tuzoheza rero tubone umukundo wacu Umwami Yesu Kristo ari mu mubiri wiwe uhawe ubwiza, kuko natwe tuzoba dufise umubiri uhawe ubwiza. Ariko ubwa mbere tuzobona ukuza kwa jambo agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. Tuzobona kugaragara kwa Yesu Kristo marayika w'isezerano biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe, kandi gutyo ariko aravuga inzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba ryo jwi rya Kristo ririko riravugisha abantu biwe ishengero ry'iwe muri kino gihe cy'iherezo, ariko arabahamagara begeranya abategura kugira ngo bahindugwe banazamugwe, no kuvuga banyakugwe bajyanwe mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kuri jewe ryari ihigwe rikomeye kuba ndi kumwe namwe ndiko ndabashingira intahe y'ibanga rya jambo wahoranye n'Imana kandi akaba ari Imana, yahoranye n'Imana kandi yari Imana, kandi abandanya kuba ari Imana kuko ni marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano jambo yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi ese vuba aho kuzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, vuba twese tugahindugwa tukajanwa mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Ndabisabye mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ni byiza turabonye iri banga rya jambo yahoranye n'Imana, akaba yari Imana, niwe yaremye amajuru n'isi, yari Yesu Kristo ari mu mubiri we wa Teofaniya, niwe mu nyuma yigize umuntu yambara umubiri aba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo ku munsi w'iherezo. Naho Yesu Kristo ari mu mubiri we wa Teofaniya azoza ku ishengero ry'iwe, agaragarire hagati mu ishengero ry'iwe, kandi azoba agaragaye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Hanyuma azoraga mu mwuzuro mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi niyo yamara kumuraga mu mwuzuro, guhera ngaho ukabandanya aho birashoboka ko hazoba hasigaye nk'iminsi nka 30 cyangwa 40 gusa, umwanya muto cyane. Ariko ngaho muri uwo mwanya muto cyane Imana izonyeganyiza isi yose yiva ikagera. Ni byiza, reka tubigarukirize ngaho tubiceceke. Mu gihe hataruzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, nuko hanyuma tuzobona ukuragwa mu mwuzuro, uko Kristo azoha umumarayika wiwe, kandi azoraga mu mwuzuro n'abatoranijwe bazoba bariko barabaho muri iki gihe, ni nk'uko azoraga mu mwuzuro n'abatoranijwe bagiye abazuriye mu mibiri ihoraho. Imana ibahe umugisha, ibarinde, bazigame mwese.